Satbi nitwe twamuhaye ijambo. Okay. Satbi nitwe twamukoze. Nitwe twatumye aje ashobora kugira icyo ashikirije kandi kigagera ku bantu. Satbi ndamuzi. Satbi barakunda Burundi. N'umurundi w'umutima. Yego. Mugabo Satbi ivyo bintu uvuze byari byiza. Mugabo iyo nabone bakeneye izo nguvu zawe uburihe je ndiko ndamuhanura jewe urumva we yaje kunyinjirira mu buzima. Position politique ya Mkombozi ndayizi. Mkombozi n'umunye politique. Je na Mkombozi ntiduhuje ivyumviro vya politique. Jewe nshigikira abatsinda, Mkombozi ashigikira abatsindwa. Jewe nshigikiye imigambi abene gihugu biyumvamwo bakunda beme. Mkombozi nawo ashigikira imigambi anabene gihugu barayansi baraze kumutora. Ko Mkombozi yanyise umusezi ko araje nikorera ibi nibi burya ko nawe nigeze kuririmba yita umunyarwanda sivyo niyo mpamvu ari indirimbo yo Jona Cyenda irekura narayirondeye ndayisanga ku rubuga rwiwe rwa Reverb Nation. Je Mkombozi kuba yagiye kunyita umusezi hajya umutinda roti cababaye. Je ko Mkombozi nigeze kumubona reka aranabyina wewe yaranatambye ariko na Arsene Bucuti baratamba kuri podium nubu niyo profile ya Mkombozi kanda yikwereke ni Africa ebana ngiye kujya kane kwa Mkombozi hasta siempre bad mugaro uvuze ngo baze gufatanya papa je kumwana mumoji aya kumwiki we Hailo 11 Mai nyama umwana avuze ati baze gufata papa agiye kunwiki narinje muri Akejo Media naramweretse amategeko yamuzibira gusaba intererano kubera we yagomba yari yiyandikishije hamasha atangura guterereza abantu. Ndamubwiye ati Mkombozi soma ingingo iyi article yo mu bwizwa shingiro iravuga neza yuko seni niyo ibahereza intumbero ingene mutereretse ko yari abantu bashobora kujya kwiyandikisha kwiyamamaza kugira bagende. Hello bakunzi ba Akejo Media ndabaramukije cyane bivanye naho umwe wese aherereye mwaramutse namwiriwe. Kuri micro di Ange Siyanda n'Imana. Tukaba twatewe iteka n'umutumira adasanzwe ariwe Simbizi wasema Mavumbi. Mwiriwe Simbizi. Mwiriwe cyane. Mumeze neza? Je ndako. Ndabona muri busy. Oya nyine urumva bari karaba nyine bigezwe. Okay. Turabaha ikaze muri Akejo Media. Asante sana ngaya ni muhira. Ego ni muhira kabisa muri Akejo Media. Muri Sanze. Yasha ni kaze. Imisi myinshi. Kaze muri Sanze muri kuri radio Akejo Media. Isanganiro. Twakuze tukumva. Mbwa urazi yuko asigara ama beef yama generation fait turafise icyo bita conflit de generation. Aho aba journaliste ba kera bajya bakora ama radio traditionnel badahuje ibibazo n'abakorera namwe mukorera ngaho ku ma online. None twobihuza gute? Yari twagiye kwa Son Excellence yari yadutumyeko. Yari yatumyeko abantu bakorera online atumira n'aba journaliste. Umujournaliste ahagurutse ibibazo vyiwe ntivyasa n'ivyo wacu. Oya. Kandi nati yarahagurutse ati jewe ndi umunyarusaku. Imbere y'umuguru w'igihugu ati n'icubahiro umuguru w'igihugu. Acamubwira ati wewe vipi banza wambura amarori ugira tukubone. Nawe nati yambaye rori ringana gutya. Yagize uko cyarikura. Mwijambo yabwiye umuguru w'igihugu yambwiye ati n'icubahiro umuguru w'igihugu je ndi umunyarusaku. Urabyo? Abashonaliste abo bicavuga ati mama ati none kwera abantu barazi ko twicaye imbere n'icubahiro. Umva wabo kubera monde bakuriyemwo ntibatahura yuko nyine icubahiro ari umujama wacu.
Numujama waje. Umujama rero respect icubahiro kigumaho. Yeah. Umva twe gusa kujya avuga ati icubahiro kigumaho mugabo aturekurira ujya mwanya yo kwisanzura mugabo tukisanzura mu cubahiro. Urumva bitandukanye. Yego. Tuguma tuzi neza yuko ati uyu twicaranye ni nyene icubahiro. Mugabo numujama wacu. Yeah. Icubahiro ciwe turagikonserve. Mugabo gusa twebwe rero cya twisanzura. Ntituvuga cyo kimwe n'umumenyesha makuru. Yeah. Umva bo bafise ibintu nga maetike abanza kategura papier kandika kagira twebye siyo turi. Twebwe duhagurutse tuvuga ati nyene icubahiro. Banzambura amarori. Ubwo mu journaliste nashobora kugenda imene icubahiro yambaye amarori. Agenda asobetse. Ayasobetse yarabaneguye. Narababwiye ati burya rero aba journaliste baza bambaye imidisa nabi. Muze muraba mwambara mugabo twe niturimwo. Twe tugimeye n'icubahiro kabisa tugenda ko listire twayikubise. Turamesa twabona. Bana yaga atado ni content. Ko ifoto ibonetse. Je ntaho nagenda nambaye ibintu biri bizarre. Nuko yari content. None gute simbiza aje hariya yambaye uko. Gaje ntavuzwe singe. Aha. Okay. Jewe ntavuzwe. Nabonye nk'ama group ya WhatsApp abantu bangize deba. Nabonye kuri Facebook nta tag nkazinga ku munsi. Je ku munsi negeza kuraba nabayeta mfise tag zingahe. Aho bidahari muhira imbabura sanga iri mu kirere gute. Ofete muri make kuvuga kwawe donc mu buryo bwiza canke bubi byose uravyakira ibintu biri simple kuri wewe. Reka none nk'ubu ndakwereka example. Bana nk'ubu twahuye sanga c'était hari 11h. Hari 11h. Mugabe ikiganiro tugitanguye saa 9 ziburi minota 30. Sivyo? Kubera mba ndiko ndavugwa ahantu naciye ku muntu yitwa Ephraim. Sivyo? Urabona muri no 2026 tugezemwo abandi bo babimenye kare. Hari abantu babimenye kera mugabo bagenda babikuza makabiragira mugabo no munsi tugeze ahantu atashwa ubufise. Ubikunda cyangwa uvyanka ahubwo abantu babitahuye kare ari bo bazobaho. Je nkumvuye ahantu ku muntu agurisha imiduga. Yitwa ni company yitwa Oze Logistique no mujene nta n'imyaka 30 afise. Nta na 25 afise. Sivyo? Mugabo wewe yamaze gutahura communication igezweho ingene igomba kumera. Sivyo? Kera batubona nko kumengo turabantu nyene aturimbura kimazi. Ngo reza yuko nagendera abantu umujene arakugirira amakomande imiduga wowe uragenda ukamusanga ahakorera muri biro yabo kuko ari nk'abantu ashaka kuvuga ati ngomba ngura imodoka. Sivyo? Waje ngomba ngura imodoka mugabo sinzi ingene bigenda mu kugura imodoka. Nyabatipe bo muri Oze Logistique barabigufashamo. Okay. Kuko urashaka kugura nk'imodoka uri nga mu Burundi. Kavuga tune imodoka izova mu Buyapani gute cyangwa izova Dubai gute izova muri Etats-Unis gute ishikire gute ashaka kuba imodoka nk'ubu ashaka kuyikunda ati nayibonye imodoka nibwo mugabo utazi ingene izo gushikira nga. Umwituye abigufashamo. Bo rero bituye barabigufashamo. Mugabo kugira iyo information ibe véhiculée. Sivyo? Oze Logistique turavanye turayaza arambye ati bana simbizi. Wewe ndabona neza yuko ufise kimwe. Ano hose ngiye mbona simbizi umva hari simbizi agari simbizi agiye kwa naka simbizi asunye makomantere simbizi ati none naho mba ntagukunda nta mahitamwe mfise ndagukundishwa muri make nta nkunda nta rukundo dufitani kubera yambwiye ngo twandikiranire umva ari uko wowe nkunda mbwiye twandikiranire entre babuje mviriza kwa ntunje na nyukanda mu bindi shurukunda nkunda. Okay. Nivyo namye mbwira na Kiriko. Ni Kiriko. Superbati ni gukunda. Kwera umuntu mukundana
agaje n'umugore tubana n'idukunda nta nkunda nje ndamukunda ko nje ndamukoye nje ndamukunda ko naratanze ri noti cash wow we yatanze iki wacu nawe yarakuvyariye ego ubona ufise umwana ganje yego ndamufise none ko vyari yego n'urukundo wowe waramukunda wavyariye none wowe wavyarira umuntu udakunda wait wowe wavyarira umuntu udakunda anje tuje muri yo depo tuje muri ivyo usanga tugiye muri vyinshi kora je abamvyariye ni benshi muga batigeze bankunda ndakubesha batigeze bankunda mu nyuma Imana ishima uwanyuma bari wankunda okay nari wumva deza ubiriza kubera abo twagiye turahura imbere banyonona banyica nibo bakonasha ne wabona none ubu uyimfise abana badasangiye banyina apana ngo navyifuza ko uwo nibaza ngo arankunda nasanga atari ivyo kumbe we ugasanga yishakira nko kwibyarira gusa yitwe yuko afise umwana gusa kunkoresha ingufu zanje nakoresheje urumva ganje Mama ndakubwiye yuko abatankunda ko twasinya amasezerano yo kubana nicabona ca leta kirasinyako turabizi yego twaragiye muri leta tugira amasezerano yo kugira iki yo kubana ndasinya ngaha nawe arasinya ndazana icabona canje nawe ararondera icabona ciwe citwa Audrey Jojo icabona canje imbere kandi akubwiye reka tuje kuri ico kintu ibyabona byaza bitaza umuntu utamukunda ushobora gusinya oya urumva aho ndiko kuvuga ni jewe kandi gwiwanje urumva ni jewe ndiko mvuga ku ruhande rwanje kuko je nkaje namusinyishije none basi none bureme ega yatanze amahera haje none urazi yuko none hari amahera yatanze iwacu oya ega jewe mfise amasezerano ega jewe iwabo naratanze cash umva nkubwire umuryango wanje barabonanye sinzi niyo bayatangiye sinzi ningene bayahanye je nabonye bambwira ati wewe ijya boro niyetu jari arigiye mbiriza kubwire namwe nyene numva je nababwiye ati abantu basinyishije bino cenzo bimena mbiriza ntuzobamena we yavuze ati abantu basinyishije bino bintu namba ariyo mabanga cenzo yasese arigiye ashobora kunzanira nk'uburofa nambwiye ati man wewe ati wa mugo Borazi ko natanze noti waje muri ngahwa gusa oya mubisanzwe agese kuvuga reka je nje kuri kote y'abadamu twe nanje ndumudamu canke niyonja bijya mu bisanzwe bije byo gutanga inkwano kera nta mafaranga batangiye inka canke bagatanga ibintu by'amasuka none sinka none twamunja vunje n'umugenzo nambara amasuka mama inoti bamukoye nambara amasuka nikibiri ndakeya namasuka basi make mwaravunaguye ndize ukubesha murandaba intererano ngaha batanga bamwe bagira mu groupe ya WhatsApp ashe ngo mamangu yatanze menshi namba inkwano zatanzwe zikaba zovunjwa amasuka yorima igihugu cyose oya ntacu niyo mpamvu banamubwira ati wewe ntacu nimi harigaza n'ubuyu waya agomba wibuke umudamu nta buyu wayagira umudamu birashika agashavura ko ari umuntu apana ivyo mubambe jar sorry hari igihe ubwatiye bana tuvyaranje ndavuga ati we wibuke ko utari ngakwa gusa inia mugabo si abonnement nagize oya si abonnement arafise uburenganzira kandi bwo guhakana mugabo urumva ndako ndakumvisha yuko je naratanze cash nyuma yo gutanga cash ega ni waguze ndanagenda ndazana n'amasezerano ni je nyene umugabo niwe yandikisha umugore turayasinyako yuko tubana urazi ko hajya hariho benshi bamubwiye basinyanye amasezerano akabankira mugabo akavuga ati jana mahirwe nzoyaha simbizo asema vumba kubera ndamukunda ari mu hati wanje sha amasezerano baba yazanye mu nyuma ega n'abahungu bakibuyi igakubaka vyubira oya byo baruzuye burya bwiza wamubonyeko nabandi barabubona mugatambuka bwa tubaze imyaka je ndavye nk'ubwiza ufise kabata mugabo ufise ndagomba ndahirinda hero zitabaho ubizi gute ko namufise urabona ngene ari beauty ubizi gute ko namufise none
kara ora yambwiye uburaho je nukimara je n'umugore arige mani bazaje ko ari yarampaye imiti oya nta miti je umukobwa zemera ko waguye mu kamashu umukobwa mbere twakunda kandi umugore ntaza isho namukunde bemara bitahura yuko nawene yari yarasanze naraguye mu kamashu umukobwa naramukunda vuba n'umutima wanje wose madamu wawe apana madame wanje umu ex wawe je nta mu ex ngira okay ninde none umukobwa mwahoze mukundana je yabanje kunkunda we yari ambeshe kwa nkunda arambeshe nanye ngwamo baje kubera kera n'umustar bana kwishure ko ari ubuhungu asanga ari gahungu nyine ugasanga nagahuka gastar kwishure by'umudemo yaraje manaraza nkubita imistari we murumva ngo mazi iminsi ntaryama ngo mandakwiyumvira barega bana uno mwana w'imyaka 13 bo ndabyakira tu nanjye nari umupetiniere j'avais 17 ans yiga mu kangahe mu munani aranera imistari abagati yapo sasa ndamwemere ndarugwamo uno ngurumva arambwira imistari nyene biraryoha none ntishakira umwana gusa avuye mu vyarana gatwa afite imyaka 20 arafite imyaka 13 mugabe cyo yakoze yamaze kuba mu major yarakiri mu minara hama carantoka kumbe yishakira gusa ikibondo oya sindavyibaza kuko iyo umuntu deje mumaze kunguka ikibondo atari ikintu kibaye kibatandukanyije by'ukuri sinibaza ko wewe hari abandi bari bizarre naramubwiye ati abandi uwo ni wewe ndakubwiye yuko abantu bose basi meme n'umugore wanje uyu tubana yambwiye ati ibintu sindabitahura ko je namubwiye ati jewe n'ukuri ntumve ngo mfise abana canke iki ati mugabo l'histoire imezuko akagenda no kuverifya agasanga je namubwiye nuko nyene nuko umukobwa mwavyaranye akaguheba for no reason ibyo umusavye byose wabimuha nyene yiki je namanda abandi bahubwo twagiye turavyara akavuga ati neme ko muracha muri izi challenge bavyaranye na benshi ngorara abagabo bakobwa bavyaranye na benshi uwo umwe wenyene niwe navuga ati none uri bizarre none kumenga abandi bakobwa muzi ko mfitaniye umwana ameruko ubundi akaba bizarre nyine akaba bizarre none basi gushika naho adashaka yuko ndarongora ntushaka ntunkeneye ko tubana none nkeneye ko ndongora nabaye oblige kumurindira arongogwe kugira ndongore yacha urumva bari waramusariye na wewe inde wewe oya nibe ndakubwira tumengo nari ari imiti urumva kubera ikinavuga ati none basi umva sari mwana umufitanye umwana atansha uburyo umugore nushobora kumenya ibyo ashobora kubwira umwana aje kubwira ati ngo papa wawe niwe yanyanse sivyo kidi ku mwana sivyo ko umwana dufate umwana wacu afise 10 ans sivyo umwana afise 10 ans murakujije mugabo wewe warafise kandi umwana w'umukobwa yarakuze bazonkwera mwana arakoye nanje vraiment basi aribi sivyo narakoye okay Ngiye gato yaragaje rum narakoye nyatanze nkwa basi bakiyaribu bakwe basi nanje mvuga ijambo yego biraryoshe nicaye imbere mwana mani bazo n'abakobwa banje umunsi bako okay warakoye mama w'uyo mwana wahe uyo yarongowe baramutije yaranyansa umva nabaye oblige kurindira yuko basi bamutwara wagende arongogwa ama yarongomwe ngo muri 2022 Jesha ndongora sangira mariage 2024 yego vraiment wari hanganye kubera mvuga ati hamwe jewe no mutanga kugira mariage sivyo hamwe no mutanga kugira mariage ujya mwana twavyaranye ivy'imbere ntabyo tuzi fise umwana ari ebana umunyamusaga cyari fise ibyago navyaye ku musaga we oya ntabyaga abanyamusaga ni nk'abandi
ya wara abanyamuzango bahora iki blanc arakubwira kuri noir kandi yamaze gufata position ya noir nivyo nyene numuhaririza ntibaharirizwa muri ubona neza ati kirirabura bazana ingore naho zitari ese ndakubwira yuko kandi ubona n'umukobwa mwiza mugabo ngo yivyinga wagenda kumviriza urubanza ukazana umudemu nukuri mwiza beautiful mugazaga yivyinga je aciye hano kumva histoire ngurumva ngo yivye ngo isafuriya ngiri mwiza none urubanza ngo muraho none birende kaye n'uyu byabayeko canke ndihenze c'est bizarre kandi tubyakira uko nyene tubana navyo nta yindi shwa vraiment so rero umva rero je rero nkunze rero nyimba nikundiye nyene numva nuko nyene okay simbizi je ndafise utubazo dukeya fise akamatsiko ngomba kukubaza okay ivyo nako ndavuga vy'ibyo nari navyibagiye nabona bwaye urukundo umuntu murinze mwandikiranira kubera muze kumuja mu bibazo ndagomba ndakubwire nk'aba star baha ama contrat je n'umugore tubana ngo nikora bon ndamukunda umugore wanje cyane mugabo kuba baradusinyishije amasezerano yo kubana nawe gusa urukundo oya n'amategeko y'igihugu n'amategeko y'igihugu siwe kuko iyo abari we nivyo kubera hatangura urukundo ndenda kuyumvira ngo dukorane deal je nk'umuje n'umugore wanje twakoranye deal yo kubana kubana ni projet n'umugambi sivyo umugambi wunguka bwa mbere nawo ubwita umugambi utunguka umugambi utunguka ni ga evenement bakora evenement l'événement en soi kugira ama dépenses kugura ibitoro ibiki ujya mugambi ntiwunguka urumva mugabo ntiwunguka ujya mugabo amasezerano amaze kubaho atangura urukundo n'umuntu akuyumviriye ati je ngoma ndaguhe idiri yanje cyangwa simbizi ngoma ndaguha akazi ngo n'urukundo umuntu aba gufitiye rero umaze rero gusinya ajya amasezerano ikiba gikurikira nuko ngomba mbwira umuntu ndi mu kiganiro gaso ndi mu kiganiro urumva ujya mu mwandikane amasezerano gikurikira nuko ubahiriza ijya amasezerano bayandise je nkuba amasezerano y'urugo mfitaniye je n'umugore ndayazi ndayubahiriza yego ndayubahiriza gusa nasabye gusa yuko abazosinya mu bazogirire mise à jour ibintu bya état civil ba ajya amasezerano ifu yuko bayahindura okay jejo impamvu ndabikubwiye mbere yuko ujye mu bibazo ubuzima buragoye nabonye akavideo nabonye kuri Facebook k'umugore yari yitavye telefone gacha kampicigo umugore yitavye telefone ariko aravuga ngo baby ntibikunda uno munsi ngo ndimeze uko mwijoro nka saa 8 z'ijoro ndi kumwe n'umugabo wapandi kumwe n'umugabo oya umugabo acaravuka umugabo yikanguye acabaza umugore ati umuri kurita baby nini umugabo wanje ni wa unda turi inzu umugabo ni none wewe uriko uramwangira kubera niwe ubona yuko habavye ahubwo rero system ihari toreka ndakwereke ebana bacazana za betadine zane ibintu byose bishobora gusana bigashe bimwe binatota barunda kuri Cotex acazana Cotex ariko muri paeje barakora ari abajene bari finance na paeje bakora ama Cotex ya bien natavyunguka barazana ajya muri Palais des Arts ziriyo ari umuntu atarazana ivyunguka umugabo arakora Cotex za bien cyarunda ko ari ama technique muzamugira kugira system umugabo runo yagize aruzuza byose niwe rangaye ikintu giye cara mwambikane ko byanze oya jayo ako byanze ati dawe mwereke yuko n'umugabo amategeko twasinye atubwira yuko ndagufatanye muri mubambe mfite dahugira divorce umugabo muri yoka ubuzima butuma ari umugabo we narungi ku mugore urumva ngayo ko amategeko bisaba yuko
muri 2025 yanyanyuko yego nambura musi je tubana nshobora kukubwira turazi ho ganje madame fresh boya cyayi mahabavye nije tuzobaho gute ahubwo ro system ihari wocu genda mubwire yuko bisigura yuko yindi miss mugabiza ati bana ngaye ni kumva z'ubuzima yeye baramubamba simple ibamenye amategeko 2026 urumva niyo mpamvu navuze ati ibyo nasinye ndabizi mugabo oya wirinda nirindiki ubuzima ubukwepera utegeza kuri hinzu utegeza gutangira hasi yo vyanse okay amugashwe n'umumesha ubwo nyene uwo mugore azara yatahanye inoti nyinshi yaje azirunda ku mugabo nta cabaye ndacenda kere ku mugore gujya ati wabonye kandi warasotora nazimbi ndamwereza oya neretse umugore ako ndacenda kere ku mugore ndabira hano bwawe nabashambwe yacha ndakubaze bishitse ari wewe iyo kayi gashika wowe ntegeza gupa ahubwo je ntegeza gupambana mbuyo yagutelefona ati baby umugore ari waca kurungika rero oya ahubwo wewe bari barungiki wanje kubera iki umugore wanje rero barungika ahubwo je ntegeza kuba iyo uwo mumesha abari je mba ni poshe mu hotel nicariye gute baby nabwiye nk'umugore wanje ngiye dufate nk'ubu ngiye nk'imakamba abari ucu telefone wa mutipe wa mudemba ati baby vipi abari jewe umugore wanje naramubwiye ati jewe umunsi wamwe ngufise umuhabara mwe bandi boss umugore yambwiye ati yo gusebana uzonagatishe gusa hame bisigaye mbaya none ugira umuhabara udavise note ogurira umuntu parcelle ukamugurira imodoka igiramwo mpanze bagati madame uri kuransengera nambo bazaye ko nogira umuhabara umunsi oya ni umunsi nagize umuhabara uzo buri kurundi gwego aba boss bose barabafite ntubazi cyane namambwira abakobwa bamenye naho bamwe bishika tugasanga twinjiriye mu maga abandi bantu apana jewe ndiko ntangira donc mu bwinshi bamenye yuko bobo bazijya kabiri ntuba yo ni mpamvu yaguze aya nigikunda nushoboke bazijya kabiri ntushobora gukemura ibibazo by'inyuma y'urugo byo mu nzu utarabihetse ntigipasa cyane umviriza babimenye ye ni experience je nabwiye ati ibintu nagiyemo amabanganzo ya sese ivyo hanze ndabijera ari uko ivyo mu nzu nabihejeje ukazobona wowe daguhaye umenye yuko umugore wanje tagase ndakubwiye ati ara ntibikunda ati bana habavye umenye yuko muri ico gihe je n'umugore na famille tuba turiko turabaho kandi neza okay umwanya uragiye dukoresha umwanya okay je ndafise utubazo dushika nko kuri tune ego ngoma kukubaza akambere ego akambere kavuga ngo twarabonye donc ko wasirutse uvugira leta urumva ko abaririmbye naho donc ko abaririmbye bayidogera yuko batayifata donc batayifasha nabo iyo bikenewe twabibonye na cyane kuri ya interview ya Satbi ashitse kuri aeroport avuga yuko donc gouvernement yacu idafata mu mugongo abaririmbyi b'abarundi wowe uramwishura avuga ati ni gari turabona uri kurashirira ni gikico tuma donc gouvernement yacu igufata mu mugongo mu gihe tutarabona na wewe donc igihugu gikeneye ucukwepa ivyo bimaze kuba harabazuguruzuguru gushika naho umuririmbyi wacu umukombozi nawo bimukorako kandi tukabona burya ngo iyo hagwanye babiri hatsinda umwe tukabona abantu benshi bariko baza bashigikira simbizo wasema vumba niyahe system ukoresha kugira abantu baguma baza donc bakuri inyuma nijyahe banga icyambere ikintu kimpimbara ubu
nuko ibyo nashikirije abantu babitahura n'abantu baba bari mukuri je buye ikintu mvuga na Mansamba Imana ati man n'umunsi napfuye nzopfe mpejeje gusigira abarundi ukuri je ndinga kugira mpabantu ukuri kandi je sintinya kukuvuga na wankanye na ngo nuko agwaye amahere bo ujya mwana wawe naho wogwara ukagwara imibembe muri nyina kuri je ikintu cyose noba je mpora ndyoherwa hari ibintu bizabinkorako si turi iyo umureka arahangana n'ubuzima dusha muri byinshi hari abantu baba bagomba kutwambura sivyo mugabe ivyo aho vyabaye naho nyene vyabereye je ubu sinzigera nemera umuntu agomba kunyereka yuko ahambaye kandi hari abahambaye kumusomba batahura ivyo umuntu aba ariko aravuga motifu kubera wowe uri wewe cyangwa ubona yuko ushigikiwe n'abantu musangiye ivyumviro bipfuye ugaca ubwo mubona yuko umengo ivyo vyumviro bipfuye nivyo bigomba gutora ijambo mu gihugu byo sinzigana ndavyemera ivyo ndabivuze kubera iki Satbi nico twamuhaye ijambo Satbi nico twamukoze nico twatumye aje ashobora kugira icyo ashikirije kandi kigagera ku bantu Satbi ndamuzi Satbi barakunda Burundi n'umurundi w'umutima mugabo uri umurundi ugashiramwe amaranga mutima cyane y'umuce umwe uba ugushikira hari igihe usanga uri kuri hendo ugaca bibaza yuko uwo muce umwe ari uwo muce nyabwinshi w'abarundi bose ivyo nivyo nanga je mu buzima bw'iwanye sinkunda umuntu ayovya abantu je namba mvuze nti Satbi igihugu ari gena bagikenera porte office umukuru w'igihugu nyene cyubahiro genda nubu kuri za Facebook ugende kuri za Twitter urasanga ahantu bamucafye nabi bamwanditse ko bibi bamwambuye impuzu bagize iki bamwambitse bakora ibintu byose mwe ugasanga bagiye abantu bariko arakora bijya wowe Satbi urafise kuba wovuga basi ukagabanyamwo nabaki ubona neza yuko umuvyeyi wawe nyine cyubahiro mu Burundi nico gihugu kwisi nzima ubaye umurongozi witwa se wihangurongoye President de la République mu Burundi yitwa Sebarundi niko yitwa ni Sebarundi bisigura yuko ni se wa se se Ndayishimiye ni se wa maraso mugabo hageze ku gihugu Ndayishimiye abase wiwe arahinduka akaba se wiwe ni papa w'abarundi ni se w'abarundi bose papa Burundi ubikunda cyangwa bya kuko ego ari umugati ngo je sinagutoye waramutoye utamutoye abarundi bamaze kuba ariwe bize bakahereza amahirwe menshi ukaba ari watorwa igikurikira wa mutoye cyangwa ntumutoye ni uyoboka kandi rero uremera yuko kubera hageze ikibazo cyawe abamutoye n'abatamutoye bose baragenda kumwituwe bakamubwira ati nyine cyubahiro je nararenganijwe hari umuntu numwe none nturabona iyo gize audience publique ntiyaba liste y'abantu benshi baba hajya kugira bamushikirize ibibazo bafise kwavuga ati Sebarundi niwe muvyeyi wacu twararenganije turagize ibi nibi dutorera umuti wavyo ugacwa rero umuvyeyi wawe ariko arambugwa impuzu umuvyeyi wawe ariko aratukwa umuvyeyi wawe ariko arashigwa ko ibinyoma kavugira ati none wewe iyo ubonye umuvyeyi ariko arakorerwa ibi uburi he papa wabona yuko haje abantu baje kumukubita ufise ingufu zo kugwana nabo ugacumureka ngo akubitwe bamuvunagwe ubona kavuga ati no niyo mpamvu nababwiye ati Satbi ivyo bintu uvuze byari byiza mugabo iyo nabone bakeneye izo nguvu zawe uburi he ego c'est vrai hari abavyeyi ushobora kumutabara sivyo ari mu bibazo wowe umwana wiwe warageze ku rwego uvuga uti genda afise ingufu zo kumugwanira mugabo akabyita ati ni devoir yabwirizwa kubikora kandi iyo ikintu ubwirizwa kugikora
nta mpembuza gusaba nabaza kubwira ati ngo papa ngo naramufashije ibi naramuguriye ibi nakugwaniye nakugwaje hamuza kumbwira ati papa inshuro nakugwaje mu bitaro rero nubimembe papa inshuro nagize ibi nibi nubimbe no mugabo ari igihe umuvyeyi yahezagiwe kavuga ati reka ndaba blessing reka ndaguhezagize kano kantu sivyo satbi rero namugeranije nkuko peut-être atigeze amenya yuko mu bihe tugezemwo abavyeyi dufise natwe bakenera ingufu zacu ibihe turimo abavyeyi bacu baradukeneye kandi uko kudukenera badukeneye ko babibone kabisa yuko natwebwe programme barimwo natubwo turiko turayikurikira naho rero uravye rero nibibazo tuba dufise sivyo umuvyeyi ashaka kubwira uti ukeneye ko ndagushigikira ukeneye gushigikirwa ntijewe reka ndakwiyemeze kuri umwana wanje sivyo ati ndakwemera kuri umwana wanje genda kwanaka umubwire gusa kuri umwana wanje araza kukumpera akantu aragutunganiriza muri make araza kukumpera akantu ni wagenda ukamwereka yuko uri umwana wanje uno musirivye n'ivyo bikenewe niyo mpamvu rero nk'abantu baza gushigikira icyumviro mba nashikirije n'abantu baba batawe yuko ibyo nabivuze muri iyo sense yuko nzi neza yuko abavyeyi bacu hari ahantu runaka natubwi dukenewe natwe twerekanye yuko aho hantu natwe two turagerageza kugira twebwe dukutse ikivi nabone biratugaruka ko bakaduhezagera mugabo tudahari nabone ntibahaba birumvikana cyane ikindi kibazo naco ca kabiri kivuga kiti donc Mukombozi yarashoboye kukwita donc umusezi uri kuravugira umugambwe uri ku butegetsi ari we CNDD-FDD aranakwagiriza ko ufise inzara nyinshi cyane mbega yo bari muri bamwe uhora ukunda donc kuvuga yuko ari injazi yo bari muri cya gitigiri novuga yuko kuri Kaya Mukombozi je Mukombozi n'umuntu nubaha kandi namukunda Mukombozi arabizi ndibaza ndashaka kuba ndi umuntu wabazanye na Mukombozi imyaka myinshi je na Mukombozi twarigeze guhura rimwe ndamubwira ati muri abantu bose ubona no munsi nta muntu azi ibyawe nkanje n'abantu bake bazi Mukombozi avant 2009 kwa abantu benshi bazi Mukombozi ari indirimbo yitwa Zawadi ya mwaka na Uncle Crazy hamwe na Fizo ni abantu bamumenye Mukombozi cyo gihe mugaje Mukombozi natangiye kumumenya mu 2006 yitwa Kamanda yitwa Kamanda utaraba Mukombozi oya yitwa Kamanda onite Kamanda aka dam safi japo wachumva chumvi wale amini sifi bintu nkene indirimbo ya mbere Mukombozi ndamuzi ko yaririmbye sinzi ko yaramaze kuririmba izindi yari indirimbo ya Vital indirimbo n'abantu bake banayizi Vital wanjani sindo washindi Vital kugawa si hatueni Vital sindo mabingwa Burundi toka leo hadi kesho iyo ndirimbo nawe nayuzi nabaye kwa dukurikirana ntibayizi barayiza ahubwo oya ntayo bazi ubizi gute niko ndakubwira ico gihe yitwa Kamanda bon ego hari abatsimbi abamumenye avant urumva rero niyo mpamvu nakubwira ati rero je ndiko ndamuhanura jewe urumva we yaje kunyinjirira mu buzima position politique ya Mukombozi ndayizi Mukombozi n'umunye politique je na Mukombozi ntiduhuje ivyumviro vya politique jewe nshigikira abatsinda Mukombozi ashigikira abatsinda jewe nshigikiye imigamba bene gihugu biyumvamwo bakunda bemera Mukombozi nawe ashigikira imigambi anabene gihugu barayanse kumutora urabyo imigambi yiwe ni opposition imigambi ya Mukombozi namba turiko turaca ibubamfu wakubwira ati muci bucyo ko niko opposition ikora donc
namba twebwe tubona ati irangi rirera mukombozi akumvisha ko girabura nukumva ntiduhuza. Okay. Sivyo? Mugara twese duhuriza yuko turi abarundi. Naho we yagiye kwita umunyarwanda. Nabyo ikindi naco je mukombozi kuba yagiye kunyita umusezi hajya umutinda roti cababaye. Jewe nta muntu nsega. Ni hamwe nyene abantu bamaze kwishiramwe ati ibintu byose ndabikoze ndagenda kubikamisha. Jewe ndetse kukubesha ibintu nza nakira. Ni bya bintu umuntu ashobora kunterefona ati simbi umeze neza. Kano kawe nagakunze reka ndakunda kudungikire n'udufaranga ugure agafuko kifu. Sishobora kwa nk'umuntu aba amezagiye. Mugabo nta muntu numwe nigera ndondera ngo je ngo nakoze ibi nibi ngo nobimpembere. Ngo je nakoze ibi nibi ni mpamvu ntabiheba. Parce que sumushahara ndiko ndakorera je mbazi neza ko ndiko ndakorera igihugu. Birabaje rero kumva ndiko ndahanura abaririmbyi ndaberekana ati burya igihugu wewe kigukeneye hana hama wewe ucibona mu busezi. Niyo mpamvu naciye mvuga ati ko mukombozi yanyise umusezi kwara je nikorera ibi nibi. Burya ko nawe nigeze kuririmba yita umunyarwanda. Sivyo? Niyo mpamvu ari indirimbo yejo na cyenda irekura narayirondeye ndayisanga ku rubuga rwe rwa Reverb Nation. Urubuga nyene mukombozi yabika ku indirimbo. Ndayisanga nayironde kuri YouTube ndayibura. Ndayisanga ku rugo rubuga. Herera ifuse kuri YouTube. Mugabo ariko arabwira abantu ngo indirimbo ngo barazifuse. Mugabo abona isanze iri ku rubuga rwiwe nanditse kuri Google. N'ubugenda wandike Google wandike n'ubugenda wandike ati umwana w'u Rwanda by Mukombozi. Iyo ndirimbo rayisangaho. Cyamvuga ati none kumengo namba jewe nararirimbye indirimbo. Je ko hari mu meruka kuririmbira ka anniversaire naririmbye akaririmbo ko gushimira ibikorwa bya Première Dame. Naragakoze ndindira afise anniversaire ndakamupartage ndagashirako mama ryohego mama mugira neza munyuma iyo ndirimbo mukombozi ngo je ngo ndumuseze nasezeni ndiko ndayagize ibikorwa bya Première Dame n'ubu nyene genda mukibimba uraza kuronka abandi abantu batarigiye bamushingira intaye genda hepfo aha kuri OPDD kuri bureau ya OPDD urasanga hajya ibitaro bavura abantu amaso kwagusa none gashaka none abo bantu bavura abantu amaso bagira ibi ni jewe je ndishira mu kibanza cy'abandi bantu hama nkashima mu nyuma ngo je ngo ndumusetse avuga ati none nawe ko wigeze kuririmba wita umunyarwanda ati bwa bundi rero turi bamwe mugabo n'ubundi naho je nosega nkasega ubutanga ingoraniri none nseze nkasenga n'icyo mukuru w'igihugu je ko mukombozi nigeze kumubona reka aranabyina wewe yaranatambye ariko narasene bucuti baratamba kuri podium nubu niyo profile ya mukombozi kanda yikwereka sinibuka ibintu byari byabaye igitega urumva kanda kwereka profile ya mukombozi no gutamba bo baravyinye video zihari genda kuri YouTube bariko baravyinyanye n'ico bahera kanda kwereka mukombozi oya hari oya nere muco umengo sinibuka ibintu byari byabaye igitega kanda mukombozi singuyunga profile yo ntuyibona Okay. Wone wana ngaha yuko ntubona ko ari kuna y'incubahe muri stade ari profile baravyinye nawe reka araseka Peut-être. twase dusaba umwe sibyo mugabo jewe ibikorwa nkora nibikorwa nkora mu guha igihugu ico mfise jewe ndazi neza ko mfise abantu following ndamenye ivy'igihugu ndagiye a partir y'ibyo mfise ko buri muntu wese atanga a partir y'ibyo afise Atanga itafise. sinoza gutanga ifu y'ibigori cyangwa imyumbati yakabyo ndima mugabo mvuze ati jewe ndafise abantu following audience yanjye ndafise kuyigororera mu by'igihugu tugire ko kano kabazo kuko bisa navyo hari benshi bemeza ko iyo bifu yawe na mukombozi yatanguye mukiri muri jamye y'amamazo y'amatora y'abashinga amateka nivyo mu myamamazo y'abashinga amateka igihe dutangura imyamamazo ava yuko kwanza imyamamazo y'abashinga amateka itangura je mukombozi naramusupportinze n'ubu ngande muri groupe yewe ico nakoze naramubwiye ati mukombozi
hariho umuvye yari afise akabare kitwa Hasta Siempre Resto Bar. Nambwiye ati Mkombozi. Nambwiye ati Mkombozi, jewe sutiye ngomba ndaguhe nini. Ngomba ndakuro umuvye nije twaravuganye umuvye nambwiye turazigavye. Bwana gute ino kabare kawe kuguriwe kitwa Siempre Resto Bar kuguriwe na Mkombozi Mukamenge. Nije nabimubwiye na propose mu boss. Ni kano kabare ubona gute kuguriwe na Mkombozi? Ni kubera kugira visibility cyandambwe na Mkombozi we rero hugo mbuje mu myamamazo. Ni kubera agenda kubwije ukuri je naramaze kwandika kuva kera yuko jewe nzotura Sende David. Nire kintu gyari rero eka wewe ndagusigire branding sivyo ndagire promo yuko uguruye akabare sivyo akabare ndakita kiwawe abantu bibuka ama post nakoze urabyumva sinzi ko nonga hano bironka nuko biri kure ma post nagize muri me urumva naravuze ati ara ma post nagize muri me n'umwana wanje twazikoranye n'umwana wanje ma post yo muri me hano yigwa ko no ndayibona nange ati wewe reka ndagusigire reka nkore iyi content sivyo wewe byitwe yuko utanze akazi kwera burya wuguruye akabari burya nakazi ubutanze urumva hama ndamanuka ndayigwa ko tu ndayishikira tu ariyo muri marabo kwese niri kure oya niri kure tekana urumva ndambwira ati wewe ikintu ngaha gihari none ngako namaze gushika mu myamamazo voilà aya umwana wanje ariko aransengera si ugusenga ndayigwa kurumva ndambwira ati wewe reka ndagusigiye no branding yuko uhaye akazi komisariyo ni waba uri kuraniyamamaza bizogufasha urumva ngoma ndagashikira no nyene sikure ndambwira ati bizona gufasha no mu kwiyamamaza ko umuntu watanze akazi abantu bace bafataho serie yuko ubazaniye imigambi mizima simwe na Mkombozi nayo turi kumwe nga ndagashikiriye unyene na nyine hafi amatora atanguye twari mu myamamazo ayese ni myamamazo kwera mu kwa gatanu nta kindi kintu na pose ngire Sende David voilà singi nga video yawe event umviritse ni Africa ebana ngiye kujya kane kwa Mkombozi Hasta Siempre Bar mugwara uvuze ngo baze gufatanya Papa agiye kunywa urumogi. Aya kunywa iki? Wait. Hailo 11 Mai. Nyama umwana avuze ati baze gufata papa agiye kunywa iki? Nari nje muri Akejo Media. Aha uravyibuka? Le 11 Mai. Nari ngiye muri Akejo Media akora ikiganiro. Mugabo uwo munsi wa Musa Bomari niho nakoresheje branding yo kunywa iki? Umwana wanje yavuze ati bagende gufata papa agiye sawa rero wombwiye ko ngana muhaye suti wenda gusigire branding yuko uguruye akabare utanze akazi baguhahira amahera nikira nyene ndakurondereye sivyo umva mujamaje ntamukunda mwana namubwira ati mwene wacu mugabo mu myamamazo jewe ni shirira ndamusiguko urabivuga brass namuhaye suti jewe ni twicaye hanye nakwa muvayo ngaha naramweretse amategeko yamuzibira gusaba intererano kubera we yagomba yari yiyandikishije hamasha atangura guterereza abantu ndamubwiye ati Mkombozi soma ingingo iyi article yo mu bwizwa shingiro iravuga neza yuko seni niyo ibahereza intumbero ingene mutereretse kubera abantu bashobora kuja kwiyandikisha kwiyamamaza kugira bagende kwiba abantu bavyitwaza ati genda umukandida ni nkuko avuga yuko yabaye ngo wa kabiri niko aze amagenda avuga gasagenda karatiyoza yindi migambwe agenda atuyoza imigambwe za Frodebu za Ipro nagenda zivuga nabi ari imigambwe yakoze amateka ifite ibintu yakoze Ipro yaronde independence Frodebu demokrasi niyo yatumye demokrasi ba amasende bidiraza kwitsimbatatsa urabyumva niyo mpamvu rero ujusanga rero acakoresha ari victimiza cyangwa agakoresha ivyo nyene kugira akinyiza abandi vumvye ndambwiye ati no kameme ifo kuza turubahana wowe ivyo namba warabaye kikauka iyo ni CV wawe mugabo uzugenda ku ma media he hose ugenda uvuga ibintu bidakenewe ucusanga rero jewe ikiro nkora ndamwereka ibintu biba bigororotse je sindamwanga
urabyumva mugabo ntaca aza ku motif ngo nuko yagiye kwitoza akaza kundengera karimbi je ngo nuko nitoje je umuhamagara wo kwitoza nta office je umusanganiye kwitoza je mukombozi naramwandikiye message ndayifise ngaha namubwiye ati mukombozi namba ukeneye kuba umunyamuga kwitoza nyene fresh swate ni bibiri winjire raba umugambwe winjiramo ko umugambwe wakendera gusa 2% niwo umugambwe wowe kwinjiramo ugacura ngashuti y'abasani yo 2% ari usanga murayironse aranga ndamubwira ikigira kabiri basi iyaranje basi uyegereza umugambwe sene David ugenda ubafukamira batakambire ubasaba amajwi navyo naranga umva naramwanka frere namba khirima iyo ntebe ukeneye kuyicaramo namweretse ama possibility ashoboka rondera umugambwe ujamwe aranga hari umugambwe mu propose 50 million we yaguma abona yuko azuruka 40% yaguma nivyo yaguma abona rero 40% rero ayibuze na hariho cubana yuko agomba je kunta ku mutwe jewe je sindi mu bitoje sivyo sindi mu bitoje sivyo sindi n'umunyamugambwe je ndi umufana w'umugambwe kandi uburenganzira bwanje gufana umugambwe simple uyu munsi wewe simbizo wasema Mavumba yego urubugira abarimvye b'abarundi cyane ni usigaye ivuga ko batari serieux yego ntibari serieux na gato ubivuga ufatiye donc ubivuga ufatiye kuki ko kubera yuko kiriku umaze iminsi uvuga ko kiriku donc apana uvuga umaze iminsi winjira kiriku ko afata donc umwotsi mwinshi donc biva kuki mugabo cyo nicyo ndazi yuko abarimbyi benshi ibintu by'imyotsi barabifata sivyo kandi iyo myotsi bafata si bibi kuyifata kibi nuko babigufatana kuyifata si bibi bose barabifata nanje ari gihe usanga banguye ko ari ubwa mbere hariho ingene bakubwira ngo ipisi ni simba uramaze kucyana n'abantu bari kwaravuta banki aragatembereza igushikiriye basufa umukwega rimwe nkuba arashobora kumfata ari je nshikiriwe nari nicaye mwigara ryabo gacha ndagafatwa ugasanga barandumye ari je nshikiriwe bacha banyitawe tout simplement urumva rero urumogi kurufata si bibi kintu ko barugufatana urabyumva gusa ukurufata ufise umutwe wo kubana nako sivyo je impamvu ndabivuga ivyo impamvu ndabihagarara ko ayo mazina n'amazina twiswe cyane abantu bari mu entertainment ayo mazina barayiswe gose kugira rero ivyo bintu ico cye kizotuve kuri tutenye tuzocikurako mu kucikurako rero nibikogwa abanywa rumogisi saba imizise gusa ni benshi ari na polisi barunwa n'abaganga barunwa ndazi umutipe w'umugenzi w'umujuriste harunwa sinore none wowe uvuga ngo umviriza ikibintu ko barugufatana urukura rungo bagufashe ngaho naco wisigutse sivyo rero iyo baguhaye amasezerano ugomba kubahiriza yakore uko yanditse wenda gwa amafaranga yanje ni wewe amasezerano dufitanye na dufate jewe ndi Oze Logistique ndandaza imiduka uzozuragira poste zitanu ku munsi nizo nyene wamaze kubisinya nivyo nyene byubahirize to jewe ndi Superbat nzo ndakora poste zine ku kwezi ubahiriza ivyo komsa tuboneka yuko turuburorero kubera amasezerano tuba dufise tuba tuyubahiriza mugabo nturindire ngo ntungufise igiteramo hama ngo ucugira ngo hashtag ngo Superbat canke Oze Logistique company ngo nanje ngo nabo postinze c'est pas comme ça créer ma contenu ba uyemeje bishoboneka ati ba bantu bimwe bahora babitangwa n'abanywa umugi sivyo mugabo ntucugomba kuvyemeza ko ari byo ucutora nk'ibidaje canke ugatora nk'igipanga canke uruti ngo murontere uyu munsi ama company yo kwigira ko Superbat iki urataho ico kibazo ego ikina mu gushigikira umuziki ndundi ama company kinyo kwigira kuri Superbat nuko ntihaba tuma twumva ama company yandi aza ahereza dira baririmbye mugabo wagenda guciriyemwo kubera yuko turiko turabona ko igisata ca industry musicale kiriko kiraduga vraiment ku rugezo rwiza ego impamvu rero ama company andi ma company yabaho yazana ama company exploiter muri rimbi ugasanga mugirishe contrat y'amananiza ugasanga muzani ibintu bitabaho urabyo mugabo no musi Superbat yoyo icyambere ikintu kiryoshe nuko amabati n'umuziki wamengo ntaho bihurije sivyo mugabo ari ama company direct bono umuziki bihura nk'ama company usanga nk'ama company akora ibinyobwa ni menshi
ndashaka ari amakampani ng'amakampani menshi cyane kandi akomeye usanga akora ibintu nk'indi bihuye umuziki urashobora kuwumviriza wicaye nk'ahantu mu hoteli nini ugasanga mugabe iyo hoteli nta image n'imwe iri ifatanya n'umunyamuziki egara ama evenement ngahaba usanga bisabwa yuko abantu bagira nka retraite bakagira nka boot camp ahantu kavuga ati twebwe nk'ubu twagiye kumara nk'imisi nko kuri Club Dirac yatwifatiye dutura aba partenaire bayo uno musi urumva amakampani abone neza yuko urana nk'ubu nka Vex uno musi Superbat la majorité y'abantu no musi bayizi Superbat kubera umuziki bisuga yuko isanamu y'umuziki yaramaze gufatana n'isanamu ya Superbat bisuga ko nandi makampani yo yigirako niyo mpamvu rero gihari ni magara surtout ko basani babeseriye n'aya makampani ko aya makampani abafise chiffre d'affaires nini nabakeneye gucafu niyo mpamvu rero bisaba neza yuko umenya ati twicaranye nande iyi company yampaye deal ninde muri ico gihe urumva ko n'amasezerano usanga twayubahirije muri ubwo buryo ndafise ikibazo kandi arico canyuma yego mfatiye kuri iryo higanwa ryabahaye kuri Superbat yego jewe abenshi banzi kuri social media barandi mu gisata ca film ndundi yego est-ce que ni yahe impamvu akanshi iyo habaye ikintu kanaka hamagagwa donc abaririmbyi mu Burundi donc twumvuga muri kino gihugu nyene cacu c'u Burundi kubera iki ego ubu muramaze kumenya abakinyi ma filme murazi ko filme ndundi kinwa mu gihugu c'u Burundi ariko nta musi numwe turumva filme ndundi donc abakinyi ba filme ndundi babahamagara mu kintu kanaka exemple hari rya higanwa rya Superbat kandi abakinyi ba filme ndundi ubu filme ndundi y'u Burundi igeze ku rwego rwo hejuru cyane ego igeze ahantu heza vraiment hashimishije exemple nk'iyo kuri ico kintu ariko uravuga c'amakampani by'amahoteli nka Mutama Benduwayo niwe yakoreye publicité hotel iri mu Rumonge ni Buturonsa hotel ego na Superbat nayo nyene yarayifashije ego yarayifashije ego Superbat yo ni nta kibazo none haburiki ni ca kintu donc mutarabona ku bakinyi ba filme ndundi mumaze kubona kuba ririmbyi b'igihugu urazi ikintu kimwe twebwe ari intambara bugaje maze kubagwanira intambara zo mu mice myinshi uzosanga muri filme maze kugwanira intambara mu muziki ngwana nk'umuziki wo kubera ndi hafi nawo cyane je rimwe bishitse ndaririmba naguciriyemwo ico kibazo nakigize cyane mu gihe umukinyi azwi cyane yamenyekanye gose ari we Fanny Ravine igihe kimwe hari muri irya misi y'ihiganwa rya Superbat yaranditse arashira ku rubuga rw'iyo rwa statut ya WhatsApp aravuga ngo est-ce que kubera iki abakinyi ba filme ndundi aho kutwegeza imbere baguma batwegeza inyuma donc yashatse kuvuga ati kubera iki umengo ntituzwi mu gihe turiko turakora ni kijege kijya higanwa rya Superbat irya higanwa ryabaye rininiya kubera ari ndaririmwe nako ndagira communication ya nivyo ndiko ndavuga ibintu bya Superbat mugabo Alvera yarimo ego yararimo imba yarimo no sumukinyi wa filme oya ni umuririmbyi mu bisanzwe mwe muhamagaye nk'umuririmbyi yajya nk'umuririmbyi ntangora ego ingoma ndakubwire ni kimwe amahiganwa ngaharuzuye n'amahiganwa ya filme ara nyene ikibazo none festival hari festival birahari ega byose bakumenya ati donc bijya festival ahubwo mwebwe abakinyi ba filme nukumenya ati namba réellement iterambere tukeneye iterambere nukumenya dukeneye iterambere nyabaki ko nka umbwiye nka filme Jambere Abel Nduwayo ndazi ko afise ama contract atandukanye no muri Superbat arimo arakorana na Superbat sivyo burya turafise ingwara muri entertainment ntituramenya iterambere dushaka ijya ariko Jambere Nduwayo muri 2023 narigeze gusora jindirimbo yitwa Kona iyo ndirimbo igenda isohora naregereye abaririmbyi ndegera n'abakinyi ba filme ubwo rubuga n'ubu ruracyari gutwa Mega Customer Center nugo umugenzi ndamubwira ati ico gihe ndibuka narabwiye na Kiriku sinibuka indirimbo baheruka gusohora yaragiye gusonya contrat ni company raho igira ibintu by'amatike y'indege ndamubwira Kiriku ikintu cyanzanye ngaho nubwo ko muri abaririmbyi hariho platform y'umurundi ya Cree
imbere yuko indirimbo yawe ija hanze ushobora kuyishirako hama abafana bawe bakayigura sivyo naye nashize ku indirimbo yanje ndakweretse muri email yanje uzosanga abantu baguze indirimbo ni Ami Pro ni Evrard Bisangi barama email ni Linoji ni Masterland ninde abona abantu bose nagenda nereka iyo system Abel Nduwayo nawe ni yari mu bayiguze bacha bamereza mail ndabereka ati wowe urashaka gukosora film imbere yuko film yawe ishira ku isoko ja muri genda ahantu hose bayikingira nga haba kuri social media baye hari ama platform nga ushobora kuriha indirimbo film yawe bakayiproteja kuyata n'umuntu yishira kuri YouTube bashize kuri YouTube bacha bayirandura ayize kuri Facebook bacha bayirandura muri cyo gihe iyo film wo kuri ufise abafana bawe bakunda ibikorwa byawe nwavuga ati je film nayisohoye weekend kuyitelecharge sivyo ayitelecharge ku bihumbi 10 umakinga sure yuko niwaronka abantu igihumbi by downloadinga urumva ari ibihumbi 10 urumva ko uzofise miliyoni zawe 10 urabyo ndabereka iyo plan umve yuko iryo terambere ndiko ndabaze abo bose ba Nduwayo nta muri ni nabagiye no kuma media ndabisigura ivyo bintu sineko ndagira publicité y'ugo rubuga muga nako ndabereka innovation yabaye n'ugo rubuga n'uburura hari urabyo gushira ku indirimbo yawe hamu ukahereza link abafana bawe bayigure mu marundi wayigura kuri limikaje na ekokaje baranga sivyo ubu rero niyo mpamvu sinakubwira ati kumenya iryo terambere nyabantu bakeneye ryari ryo nijyaye urukura nababaza n'umuririmbyi ubwo mushiranga akamara ati none nawe umugati ukeneye ko leta bashigikira mu biki uza kubira ngo dukeneye droit d'auteur oro yandi isinye kuva 2010 kuva 2005 droit d'auteur isinye urabyo yari none nabonye igano mukomboza ariko arakora ariko arabwira abaririmbyi hamagara abaririmbyi baje kwiyandikisha baje kwandikisha ibikorwa byabo kuri Palais des Arts muri bureau numero 7 maze gukora ibiganiro bishaka nk'ukwijana insigura ivyo bintu urabyumva ndababwira ati burya hari itegeko kuva mu 2014 disigura ingene umuririmbyi n'abakina amafilme bose nabayita gute na redevance urumva na redevance n'amafaranga yinjira nkanga kwa muvayo babariha ikora ry'umuziki hariho amafaranga babarihera umuziki rofutwe bawuvuze rero abo bantu rero baba baranditswe ubushikiranganje bubazi umva nabakora muri bureau numero 7 ejo nabonye mission ejo nyene ngomboze karabisigura urakimaze kubivuga inshuro nyinshi ndabwira bati burya hari itegeko kuva mu 2014 giwanyu gerekana ingene muzo kwinjiza amafaranga hakaba ari itegeko kandi ririherekeza ingene muzo yagabura urabyumva abarimvye rero babwiye ikintu cyo kwinjiza amafaranga habo ucumengura umwansi wabo ni nk'ibi rero byambaye ko kuri bakiriko ndamubwiye ati posta akacabona mu nk'umwansi wiwe nabwira umuririmbyi ati bana bro ndambukeneye support yo ngaye guverinoma nawe ba supporting ucuba umwansi namwe ndakubwiye ati byose uvuga by'abakenye ba filme nibiki byose birahari support irahari mugabe ingorane aba nyene mwebwe nyene muzikina ni mwe butazikeneye none umbwira amahoteli ngani yuzuye ubungene simvuye muri ino zero logistique ntibagurisha imiduga ubo wagenda uvuga uti twebwe dukina filme je ndi team ya Nduwayo cyangwa ndi team ya nde ndi Mireye cyangwa ndinde dufise movie tugomba dukinishe muri ya miduga muza mugira amakomande muze dukinire ko ama service yanyu muturi haye ninda yo vyanga nakende kudandatswe akira kubona gusa yuko ivyo wewe wagukeneye ko ubimugezako nubogenda muri Superbat twavuga je nanditse film mu bice nka bingaye kwijana tuzokuyaranja Superbat muri no film izovugwa inshuro zinganuko uravyo izovuga imvugo zinganuko bo kwa directeur commercial yo vyanga okay rero mwebwe ingorane hari abantu bose nibamenya ati nta santima irimwe mu byashara tugiye kumenya inyungu zabo dukeneye ko inyungu zacu bamenye yuko abantu dukeneye ko inyungu zacu nabo bafise inyungu zabo twebwe rero tubereka inyungu zabo nanje nkeneye inyungu zanje je ndamwereka aho nzomugeze aho ibintu bye bizogera mugabo ndamukeneye ko amafaranga iga nta kindi ndamukeneye naho rero iryo terambere uvuga ko gushigikirwa ni mwebwe mu birimo wo kumotiva ndazi neza ko bizogenda neza muri rusangi imbere ko turangiza
n'akahe kajambo kuri kote y'abaririmbyi na kote y'abasinayasi? Mbo kote y'abaririmbyi n'abasinayasi bose niba bisiriyaza bamenye ibyo bakeneye. Bamenye yuko ati ego ibyo bakora abantu barabibona mugabo hari impamvu atagaciro babiha. Nukumenya rero nuko bega atagaciro babiha. Kubera ko abo boss abo baki ibintu byacu babiraba bagaca birabira hariya. Ni twebwe rero bo gutuma ibintu byacu babiraba. Okay. Yego. Nyakubahwa Simbizi wose Mavumba, reka tubashimire. Ndagushimiye cyane yanje. Nundi musi uzontumire ko byoshe kuyagira nawe. Murakoze cyane mwaduteye iteka turaryohewe gose. Abakunzi ba Kejo Media nukuri sinkekeranya bahimbawe cyane no kukubona na cyane cyane. Ego ntawubura abansi muganda zikufisa abakunzi benshi banagukunda. Ndabuzuranya kabisa. Itirere no yavuze ati man menye abakunzi banje ko abansi bo ndabazi. Rero bakunzi ba Kejo Media turabashimiye cyane ku mwanya mwafashe cyangwa muzofata muri kubonana ikiganiro cacu twaryohewe cyane na Simbizi wose Mavumba tumushimire cyane kugira tuze tumugarukane murabona karyoshe kuyagisha bizova kuri mwebwe turabakeneye muri commentaire turakeneye no mu partage menshi yanyu murakoze cyane ciao ciao